Icabitumye ca mbere je nari numva nkeneye kugira ibintu vy'iwanje jenyene. Nari numva umenga simpagijwe no gukina mu yandi matimu, numva ko nanje mfise vyinshi nshobora kubwira abafanzi biwanje, numva mfise ama message menshi ntashobora kuza ndaronkera akaryo ko gukina mu yindi timu, kuko iyo ukina mu yindi timu nibo baguha ivyo ukina. Muga nk'ubu jewe nje niyandikira nkapanga histoire hama nkapanga abakinyi, urumva message yanje ikaca igenda uko ndabishaka. Tubwize ukuri twanumvise amakuru yuko kugira Fanny na Riva mwarakundanye murahebana ubu mukaba mutakiri kumwe, arivyo vyatumye uje kugira ibindi vyiwawe. Ngo twakundanye turabibona gute? Amakuru mfise kandi yizewe. Barabesha. Twarakundanye This is Buja Today TV nagarutse ni Simple Simon Pro behind the camera tukumwe n'umusore ashoboye cyane. So muri no mwanya tukumwe n'umustar akomeye amaze imisi yandika izina muri Buja Flava na cyane muri Move muri Burundi yani Moves. Amaze imisi akora amateka mwari umunsi kubona ibiganiro byo kuri Buja Today TV, ariko uyu munsi nagarutse tugatse turabaye ibiganiro biri update, ibiganiro bimeze neza. Ndakwibutsa ko turakora subscribe na notification nyaza kuri YouTube channel yacu no ku mbuga zitandukanye, YouTube, Facebook, Instagram, dukurikirane hose amakuru yacu yasangaho. Nabarambiye cyane tsikubera umustar akomeye amaze imisi yandika amateka, amaze imisi akora ibitangaza muri industry ya Move. Turabaramukije. amahoro neza kurambeshe, je ntabitangaza nkora. Urakoze ibitangaza, ukoze filime mu mezi abiri yonyene ifise 65,000 views. Ahubwo naherutse kuraba ni mu 74,000. Ego ivyo ndabishima, ariko ntabwo ari ibitangaza vyanje, n'ibitangaza vy'Imana. Ego. Gati tubasabe mbwira abakunzi ba Buja Today TV abo muri bo uko mwatanguye akazi naho mugeze. Jewe amazina yanje ni Uwimana Faxine, hama amazina y'akazi novuga ngo y'akazi ni Fanny Lavine. Ego hama nkaba ndi umukinyi wa filme nkuko mwabivuze, nkaba sanzwe nkora n'akazi nikorera utwanje. Ego. Ukuri twawe twagutse Fanny Lavine. Fashion nambika abantu. Mwavyumvise bakunzi ba Buja Today TV n'abakunzi ba Move n'abakunzi basanzwe bakunda filime ziwe yambika abantu. Kabukeneye kwambara ukabegwa neza, uko baba bambaye neza bakabegwa mu filme n'uyabambika. Unyaruke rero uganire nawe vuba cyane aza kwambika. Inzu muba mukuramo yambika abantu yitwa gute? Trois Fashion. Nahumvise muri Trois Fashion Fanny Lavine nko kugira umuntu mwambika bego ibyo musaba ngahe? Ivana n'umutaye wiwe, abamake bararonka, abamenshi bararonka. Ego. Muri Trois Shop ni muzimba? Oh ya, wapi. Abamaze kunshorera bagire ku mata bavuga ko je ntazimba. Fanny Lavine tugarutse gato mu kazi kawe ka filme, nuvuga yuko uje muri filme vuba nimba ntihenze nangwe kuko na muri 2020, ariko uri kurasumbya abantu bamaze imyaka 5 imyaka 10 muri industry ya Move. Nirihe banga uri kurakoresha mu mwaka umwe ushobore gukina filme igire ama views ibihumbi 100 mu gihe yarabamaze gukora filme batanguye heze n'imyaka myinshi batarashikana na 20,000 views? Basha navuga ko ibanga rijya novuga gusenga nkaca sanga sindabasumbya gusenga, navuga ko ari amahirwe nyene nagize kumwe n'ivyo, hama namwe muca murankunda abafanzi banje kandi abakunda cyane bakamfasha gupartage ibintu kandi nyene bakanabikunda, navuga ko ari ubuntu Imana yangiriye. Yego. Neza na neza Fanny Lavine yatanguye gukina filme ryari watanguye gukina filme ya mbere? Neza na neza Fanny Lavine natanguye kuja kuri kamera hari mu kwa 12 kwa 2018. Yego. Kumbi imyaka urayijanye n'atari myinshi. 2018 urumva mu kwa 12 urumva tufate ko nari ntanguye 2019 naciye nkina mu mafilme atandukanye y'abandi bantu mu matima atandukanye nkinamwo. Muga iyi 2020 naho nanje naciye mpitamo kugira timu yiwanje nise Trois Films, hama candakina nkekariho mwaciye muri natangura kumenya kuko nari ngize timu yiwanje, kuko biragoye nyene ko abantu bakumenya uri kukina mu matimu y'abandi. Ego twakubonye utanguranye n'umukinyi w'amareresi azwi ku izina rya Happy River. Happy River ninde kuri wewe? Happy Lavine avuga ko ari umuvyeyi wanje muri film.
Uyu munsi muba mugikorana nk'uko mwatanguranye? oya ubu nyije nkora ukwanje nawe akora ukwiwe ariko ivyo ntivyobuze yuko namba ari sene nkeneye ko amfasha cyangwa nawe yakeneye ndamufashe yuko yego. Ni ikihe cyatumye Fanny yiyumvira kuva muri River Hot Films akaja kugira Truafa Films? Icabitumye ca mbere je nari numva nkeneye kugira ibintu vy'iwanje jenyene, nari numva umenga simpagijwe no gukina mu yandi matimu, numva ko nanje mfise vyinshi nshobora kubwira abafanzi biwanje, numva mfise ama message menshi ntashobora kuza ndaronkera akaryo ko gukina mu yindi timu, kuko iyo ukina mu yindi timu nibo baguha ivyo ukina. Muga nk'ubu jewe nje niyandikira nkapanga histoire hama nkapanga abakinyi, urumva message yanje ikacigenda uko ndabishaka. Tubwize ukuri twanumvise amakuru yuko kugira Fanny na Riva mwarakundanye murahebana ubu mukaba mutakiri kumwe, arivyo vyatumye uje kugira ibindi vyiwawe. Ngo twakundanye turabibona gute? Amakuru mfise kandi yizewe. Barabesha. Twarakundanye nkuko nawe dukundana, nawe turankana. Sawa, twarakundanye nkuko nawe dukundana, nkuko n'abandi bose dukundana. Yego. Fanny Lavine tugose kuri filime Urugendo, ni filime yakunzwe cyane. Twarabonye warakinishije abana, twavuga ko Musa. Nabi wawe canke n'abana wasanze Musa gusa? Oya, bagenda abana biwanje frema kandi ndabakunda cyane. Ego vyagenze gute kugira ukinisha abana bawe? Uko byagenze, uko nari nanditse filme nari numva nokenera abana, rero nkuko rero mba mfise abana sinoca nja kurondera abandi bana, kandi nanje mfise abana babikunda kandi babishoboye canke nishabo. Okay, Fanny Lavine turarangije umwaka wa 2020. Ni yahe project ufise ya filme muri 2020? 2021 nshaka gukora izindi filme, mugana cyane cyane nkeneye kuzogira hari utuntu tw'utuganiro two guhanurana nshaka kuzokora cyane. Utuganiro twagute nimba atari banga kugira abakunzi babatangure kuba hafi avuga ati tugira tuse turakurikirana ibiganiro vya Fanny Lavine? Hariho utwo nari natanguye nkagira ese muri 2020 twitwa Story Life. Story Life namba hariho n'abatarayiraba barashobora kuja kuri channel yanje bakayiraba, hariho nkabingahe nari nashizeko, ariko ubu 2020 ngiye kubikora cyane. Fanny Lavine tugaruke gato tubanze twicangamushe gato. Nk'ubu tugiye mu ijuru tugasanga nta cana kimwe cyari gihari ku isi, n'ikihe cyawo kwishyuza ku butarakoze wibaza ngo ni icyaha? Icyaha no kwicuza ko ntakoze nta na kimwe, kubera ko ikintu cyose cyitwa icyaha ngaha mu isi burya ntikizohanirwa mu ijuru, aha nyine ku isi ibihano byacu urakibona. Yego. Rero uvuga yuko atamuhero uzobaho nk'uko abakirisi babivuga? Umuhero utangurira ngaha nyine mu isi. Abasore abavuga igiswahili nibo bavuga ngo malipo ni hapa hapa duniani. Rero icyo ukora cyose ari kibi cyangwa ari cyiza, impera yacu utangura kwibonera ngaha anyi ku isi. Cyo tumara atacana kimwe no kwicuza kuba ntakoze. Fanny Lavine asanzwe ari umukristo? Ego cyane. Sengera he? Shalom International Family iri mu Cyarama imbere y'amashuri ya Sembazire, karibu. Ego Fanny Lavine, abantu benshi muri filime ari abamaze gukora imyaka myinshi ariko batarashika nkaho ushitse, barakora amalancement ntibaronke ikintu kinini. Wowe warakoze lancement, uba wararose ibyo wifuza muri lancement? Je muri lancement uko ivyo nifuza byararenze. Ego kandi ndabishimira Imana, nkashimira abamfashije, eglise yanje yaramfashije cyane. Ego abagenzi abavukanyi banje nukuri baramfashije cyane. Hamaje uko nari niteze lancement, kuko abantu nyene bambwira uko bimeze, jewe ko nari ndavyiteze byararenze. Okay, Fanny Lavine, nk'ubu ugirirwa amahirwe ukaba umushikiranganje w'imico kama, ni kihe kintu cyambere na mbere ibintu bitatu wokora muri filime? Muri filime ndundi icyo nokora cyambere kora byinshi. Icyambere nokorera muri filime ndundi noshigikira cyane abakinyi ba filime, urumva, kandi nkabategeka yuko imbere yo gusohora filime babanza kunzanira nkaraba iyo histoire yuko hari icifasha ugwaruka cyane cyane, kuko nibo amafilime afasha cyane, nkaraba yuko hari ico ifasha ugwaruka nyene kuva nko ku myaka 10 kugera nko kuri 45.
nkaraba ko hari ico ifasha, aho rero nkaca ndabaha uruhusha rwo kuyishira ku mugaragaro kandi nkabafasha. uwo bafasha gute? Ukuntu nabafasha ukuntu nabafasha nabaha uburyo okay. Kwanza je no wa mbere kugenda mu maransima yabo, gutunga amafilme yabo no wa mbere, kandi nkaza ndabahigira n'amasoko mu makungu kugira bamenyekanishe n'igihugu cacu, kuko burya filme iramenyekanisha cyane igihugu, iramenyekanisha ahantu. Jewe sinanga umupira ariko ndawukunda cyane, ariko ugiye kuraba abakinyi b'umupira w'amaguru barashikigirwa cyane, ariko hage tubona muri tele honyene niho tubona. Mugo umukinyi wa filme arakwereka ville, akakwereka mu mitumba, akakwereka he. Abo rero je no bageza kure kugira ngo igihugu canje kigere kure, kibonwa na benshi. Fanny Lavine, kugira filme igere kure ishobore kuba yoja hanze, ngira vyose ariko biri mu rundi rurimi, umva yogira hanze kure mu gihe biri mu Kirundi, kubera kiza abahindi zishika mu Burundi kandi atagihindi tuzi. ico nyene nico kwibaza. Akaje mbobwira abakunzi ba filme ndundi ikintu wokora kugira bafashe mu iterambere rya filme canke mu iterambere ryawe? Icambere ndasaba mwese bakunzi ba filme ndundi mudushigikire vraiment. Ndababazwa cyane n'abantu genda gusaba nk'ahantu ho gukorera filme, yo gukinira filme cyangwa n'ibindi bakahakwimasha, bakahakwima kandi ushaka kwerekana nyine ivyiza vy'igihugu cawe cabo, urumva bakahakwima. Cyo ugasaba umuntu mukinane filme, tufate wanditse filme ukabona yuko uwo muntu ari wabereye kwakina, wowe wabimubwira ukazamva ngo ya urumva naho kandi abasanzwe bakina na filme, no muri twebwe nyine abakina filme kaza wumva ngo ya kuje ndarengeye gukinana n'abarya, cyo ukazamva ngo no ngo amafaranga ngana nuko ivyo birababaje. Cyo ugasanga nk'umukinyi wo muri timu yawe basha uramutoye ngo mukinane, wewe chef wa timu kacumukuramo. Ivyo bintu birababaje cyane. Abarundi dufatane mu nda, dushikikirane, dukundane, niho tuzosha tugera kure. Uvuze gushikirana mu nda, gukundana. Fanny Lavine uyu munsi no kwandika filme nkamusaba kaza kumfasha gukina, yoza gukina? Jewe noza cyane. Avyumvise abamukeneye azoza kubafasha. Tubwire ryari twitege ryari filme Urugendo part 2? Urugendo part 2 ni vuba cyane, vuba. Ego sinavuga umunsi, sinite mu mutego, mugabo ni vuba cyane kuko amatonaje dusa n'abarangije. Nikihe kintu ubona kizuza cakabirya Urugendo part 2 izozisumbya Urugendo part 1? Akabirya Urugendo part 2 izosumba part 1 nuko part 2 nayanditse nitonze cyane, kandi nari nagiye ahantu hatekanye ndibaza sinzi ko hari ababonye, nari nagiye mu mashuha, none nagiye nyine ndayandika nitonze ijambo kurindi, hama ndaronka n'abafasha nyene nk'umuntu bemera Amede Manirakiza yaramfashije mu gukosora amajambo amwamwe, Beje Vumiriya baramuzi baramwemera cyane, nawe nyene yaramfashijemo. Rero kuko ntayikoze ndi jenyene kuva ku nyandiko, ndibaze ko izoza iruti ya mbere cyane. Ego ikintu wasezeranya abakunzi ba filme ndundi turamenye, ego uri kuraza neza ariko ushaka kuza mu nyuma y'amezi 5 tukakubura. Ikintu wasezeranya, kandi iyi video nzoguma ndayibutsa abakunzi bawe yuko umunsi wahemukiye yuko wigeze kubivuga. Ikintu wasezeranya abakunzi bawe yuko utazigera ubahemukiranisha? Jewe niyo mutamemukira sinzobahemukira. Naho kuvuga ngo kuzimega nta muntu azima bishaka, oya nta muntu azima bishaka. Igihe canje Imana yashizeho cyo gukora ivyo wanje bikamenyekana, ico onye igiheze nzokora, rero bigume muri jewe gusa. Muge igihe Imana yanshingiye nambari imyaka 10 cyangwa nambari imyaka yose nshikaje kubaho, ndizeye neza kandi ndabasezeranya yuko ntazobahemukira. Nzokoma ndabasohorera amafilme afise ico yigisha, afise intumbero, kuko jewe sinkina Paul gukina gusa, ariko nkina nkebura. Fanny Lavine, turamenye hariho sene usanga abantu wakinyana bakavuga hajyano bararengeje, nahe sene wakino kumva kurengeje urugero mu kwikina neza cyangwa nabi, kumva kutaye nk'imico y'igihugu canke usarishije? Mu gihe noba nambaye impuzu nyene ziteye isoni. Wize uvuga ko ziteye isoni neza? Mvuga ku ruhande rwanje apana ku ruhande rwa bose. Nibaze ko ari kubera nyine ntasirimutse cyane, hariho nk'impuzu usanga
zazindi bazita bucikopa nka bucikopa vraiment jewe nta nokinamwo ivyo noshobora. Bivuge ko hari scene utokina. Ego. Fanny Lavine tugushimire cyane izire ko nundi munsi nitwagukenera tuzokuronka gato gusa tuganire nk'ikintu wobwira nk'ikintu woganira abigeme canke abamama nkawe. Jewe ego niyo mwandondera muzondonka vraiment ahubwo ndakengurukira cyane abandondera kuko vyerekana ko baba banzirikana baba baraba ibikorwa vyanje. Hama rero ico noganiriza abamama abakobwa ikintu ca mbere nuko bomenya ico bari muri societe. Umumama umukobwa twebwe dutanga ubuzima twebwe tutari abango ntibobaho. Rero tubera akarorero abandi tumenye ico turi tumenye uko twitwara mu bandi kugira ngo duheshe icubahiro Imana yatwise abamama Imana yatwise abakobwa. Numva umenga nuko kuko nigihe yarema Adamu yarabonye yuko adakwiye acarashirako Eva. Rero bisigura ko twebwe tutariho mwe mutaba muri abantu oya muri abantu isigura ko muba muri igice. Yego. Ikintu wobwira aba jeune fille. Aba jeune fille ndahera kuba gifise ubukumi ubusugi bwanyu mu bubike bashe nimumutange en avance mu bubike kuko nico cubahiro canyu. Niyo warongorwa ukiri isugi umufasha wawe azokubaha nubwo atazokubahira ico gusa hariho n'ibintu utegerezwa kugira kuba ariko ico kizomwereka yuko uri umwizigirwa. Ego bigira je navuga ico kuko numva umenga nico kintu kibabaje cyane ku mukobwa iyo utanze avance y'ico kintu ni hatari. Wibaza ko ingorane ituma ibyo bita abantu batakiboneka ari yahe? Jewe navyo nzi ko batakiboneka kuko ntabo mpima. Je nibaze ko muriho kandi muruzuye uzi ko akiri inkumi agire comment hari yacashira ko na like aho no basha urumva barundi kazi kuntu bagomba bavuga ngo ntabakihari comment ndayibone na like yuko ukiri inkumi wewe. Fanny Lavine wewe wagiye kuba kugwa uriyo? Je vyarangoye vraiment jewe nico gituma mpanura batoya banje abandi jewe naratanze avance kandi ndavyicuza niryo gafe numva mu buzima bw'iwanje nicuza cane gose kuba ryarambayeko. Mwavyumvise bakobwa bigeme mutwumviriza aratanze impanuro zikomeye cyane. Fanny Lavine tugushimire cyane nizire kundi munsi nitwagukenera uzotubwira byinshi no muri lancement yawe ya film igice ca kabiri film Urugendo tuzoba turi hafi yawe. Asha karibu cyane muzaba mukoze nemwahashika kandi jewe umunsi wose muzonkenera ndahari namandi prête. Ego ndabibutsa gukora subscribe kuri home ndabibutsa gukora subscribe kuri Buja Today TV mugende no kuri YouTube ya Fanny Lavine wandika Fanny Lavine official ugire subscribe kugira uzoshe kuba mbere kubona film Urugendo part 2 igice ca kabiri. Ego turabasezeye cyane mwari kumwe na Sipo Simon kuri microphone twari kumwe na Fanny Lavine umwigeme ariko abikora neza umumama umuvyeyi ariko abikora neza. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana bane namwe.